murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri uno munsi oya nta furori ngera mu kanwa nawe urabyumva Turabe. bayita champagne Iya mbere ndayibonye. ma chère Kampanye. oya si campagne campagne nijya nahoramwe Ego. None ni iki? supe nawe ya ndatsinze urugamba rukomeye wa Kuri mugo kwimana. Gusa jewe supesi nyagoro. Uko nde hano uko nyene nukuri. ntaco Aha nyene izino gira inyiganzu urumwe. ndi umwe Mama ya asa gisaka. n'abanyegereye mwese mugiye gushikirwa byahavuye bigenda gute cuma bunyaruka kuza shayo hagize amavizite batu umwanya muto nanje mafisi inkuru nyinshi ndakubwira ngaho rero ufise ikire ndakuzaniye inkuru igifumbu muhisha ngaho rusange inkuru nyaki ari imbere yawe hicaye Gerard wa usine uravyumva ivyo naratsinze amatora baba actionnaire batoye jewe okay cuma uko ni kunyishuye nta no gushuha bana ivyo nabimenye kera bikiba gaki urabona je naho ufunzwe fise amaso n'amatwano hose ngaho rusange cena rinzi ngo nzanye bishasha reka nta kintu na kimwe kibera ngaho rusange je ntazi kandi cyo bicara ubizi ndumva utari uwo gutamunda sa kweri yamara grand frère nanje mushikawe ewe ngira nje nubaho nanje ewe manu uratabara bwa bwishime bwawe ngo buratanga none ngo buratanga ndateye imbere nanje ngira ntunge mbe mu buzima bwiza hamwe n'umwana mu kumuhezagira bazomwipfuriza kuba boss lady none ndakubaze akakima aho nta kindi ubona gakima cigiki aho nta kindi wiyumvira atari kijya kuri wewe gusa cigiki babona kuri oya bien sûr mafia lise na wewe murimo umviriza neza muba nibagiye guhera ubukura ivyo vyo kwiyumvira nk'umwana ubireke uravyumva none yumviriye nk'umwana none ndakubaza we ukiri ko yumvira utuntu nk'utwo duto wumva no kubwira iki duto gacuma hagarara inyungu z'abaseruko umve rero ndabigenze gute ivyo umviriza niba gushikiriza urufunguruzo ikintu ca mbere no gukura umurengero wese ari mufata ingingo utabigize uko acuzobanobana honyene ivyo sinzi ko bizokunda cuma kuri izine hariho komite ikoresha amategeko yanditse naho nzobaca niyo komite yose ni kuyisambura umva nakubwire ni uriko urashavuza niyo komite yose ni kuyisambura we ntushobora kuvuga ngo warashikira ubutegetsi atari bufata ingingo ya nyuma cena ariko nibonera ubuzima bwanje ko bugiye guhinduka nkaba umwubahwa mu bandi aho wiyumvira kure utiyarangije ngo bikunde nubwo buzima uririmba ntabuzoronka bijya bifaro vy'abarengero bizoguhagama nta nayo uzokorako aho rero aho bambuza ubuzima jewe gakima bazombona kwera uwondi ico nico kumva ndakubwira ikindi rero uzece wugurura konte atabundi muntu ayiza atari je na wewe burya amahera nico gikuru amahera n'ububasha kandi niyo butegetsi nyabwo mushikanje ntibaze baguhenda Hodi hano. Hana yanje madame Mafoza. Harangiwe nande? Karibu. Erega mwebwe abamenyesha makuru iwanyu hamenyekana nk'inzirije buganwa. Emwe nukuri nubwo biruko. Jibekanye sinenda kwiteza hiwanje. Karibu cyane shika. Ndagufasha iki none? Murarusha? Yego. Ikenzanye sikindi. Nje kukubwira. Utange inkuru. Amakungu yose amenya akamara amazi atwarahe tubonye rusange. Akamara amazanya baki? Ubusoma bwabaye mu matora yo kuri Ezine ku mugaragaro. Izuba riva hewe. Mwabaraho nyene ntibamaramara. Buti mvuga ubusoma bwabaye mu matora? Yego. Erega biraboneka neza ko Alice yaguze abateguye amatora kugira biba amatora hatogwe nyina. Kandi sagaseseshwa rumuri. Yego. Aho rero urazi. Ni byiza ko aba ari wowe nyene ubwawe ubishikiriza kuko wabibonye. Jewe? Wewe.
Hey. kubera urumva Yego. kubera ko wewe wemeza ko habaye ubusuma Bwarabaye. ni vyiza ko abo bwagira urangiza ubihaniza gukinisha ubuzima bw'abantu nyine Emwe nta ngorane impamikoro ndabivuge amanyanga y'abateguye amatora bafadikanije n'abajya baseruko aze yaje habona urumva rero aha kuri kano web TV ngene dukora Yego. turafise umuco mwiza wo kubanza kuraba ko uwafashe ijambo abafise ivyemeza vy'ivyo ariko aragiriza abandi none urabifise wewe kanyenyeri Oui. uravye watowe n'abandi bari ko barahiganwa ibindi vyemezo wewe worondera ushaka nibi Erega madame Mafoza ndaguhaye ikiganiro canke interview atavyemeza naho noba nturi ikibana oya nukuri bisaba ko uza gukurikirana ikiganiro wese tumwemeza neza ko turiko tuvuga ukuri none ukuri suku nyereka yemwe ukuri nuko nyene nzoba ndiko ndavuga biragaragara ko abanyamitahe babaseruko bapfumbatishije abaharura amajwi kugira intsinzi bayikateshe kwa Gakima kandi ntawe mutoye n'uyu imparera ivyo wishimikiza ko kugira wemeze ivyo ntabifise naho ivyo woshikiriza vyose Mafoza bica vyitwa ibihuha umve muko mba nawe urimwo tubiri reka nivugire abantu baramenya kwitorera mwukuri ubundi hoho coba reco gihuha ca mbere bumvise urumva rero mpava ndabasaba ibi biyago tubihagarike kuko mbona umenga ntimuriko murantahura kandi web TV nta nari mwishirako inkuru idakwiye kirazira ndakubwire ngira na wewe Gakima yarakuguze mukama wawe none wewe ukorera mwijuru rero nukuri madame Mafoza ndirinda cane gukwega imishwano mu kibano iriho bisanzwe none ahantu nkahira usangi abantu baba barakomeretse simpfa kuvuga ivyo ari vyo vyose nimba atavyemeza ufise nukuri ni wigira amahoro nta mikro ndaguha uko nyene kanyenyeri uranyimye ijambo ndagiye mwena Gakima wawe muzohinyuka akeza kaza keze iyo mbonye umuntu akunda undi akeza kaza ke jo Rudagara nibiki ni wari navuga Rudagara avyibiki nyene we ewe jimbonye ucunyaruka cyane ewe Joni yagize ikibazo utamwicanye umurengero yogira ikibazo kikankura aho ndije muhira aho no banasatse Rudagara nawe vrema imvugo yawe vrema yatsitaza oya si wanumva kabisa oya vrema oya ndeka mugabo sha mbonye abapolisi bakwiragiye mu ibarabara ryacu ntaguze ivyo ari vyo harya hose inyuma baranyakara uraba kabisa ivyo rero si wanumva none bagize renforcement de la sécurité sinzi bino yenda kubaze hageraze ko zoguma inyegeje mu mwomo nk'ifuku Burundi Rudagara ubugiri muwe nawe vrema ati mpuwe umenye kwisi sakaye kwanza John nta nakimwe yakugize none wana oya umviriza jewe vya John sivyo binzanye je nganda afise ibintu binzanye ndaburya je ndagukeneye anzunyumvirize wowe birashikuka kwenera umuntu wewe biravana none wewe ndakubaze kuri mu vyaranje ntegerezwa kukwisanzura ko nkagukoza ico nshaka ariko umviriza ico nkeneye mfasha gukora umugwi uranyika ivyo navyo ni biki ati ni biki bivya bindi mwitwa nambari ku groupe WhatsApp nambari WhatsApp nyene nivyo nshaka ndabikeneye wewe twi groupe WhatsApp ewe mana bijanye none ushaka groupe yiki ati yiki nshaka kwegeranya abandi baseruko bose kugira twerekane ingufu nshaka rusange ibone yuko naho jere yato wari umwe ko byukuri atari wenyene oya kuze oya rero oya vrema oya twese turi kumwe rero none wibaza ko izine igiye kuba yabaseruko gusa yo urashakekeranya hajya ko twagize amahirwe mushiki wacu akicara kuri rya ntebe abaseruko twese tugiye kwingorane tugiye gutunga dutera imbere twese atanumvavuye na jewe mava ndagwa phone yanje ngo shemu ngo groupe itari one love oya vrema yamazi kabiri abiki ya bitaro muvyarangije nava nibaza ko umurengero iyi nsinzi we ntaje kubwiye we ntagiye nakimwe kubwiye wewe jewe wanje jera abo museruko abo murengero profiki atwara izine neza kandi akayiteza imbere si tu
Mbe ubu rero urase ko nihamagara abandi banyamuryango ngo dukende mushiki wacu by'ukuri. Nukuri ngaho unananiye. Reka. Bwabone nawe gasha. Nuri ni wani rove kabisa. Wapi? Gabanya ivyo vy'imiryango. Ije izine mu mugambi w'abaseruko n'abarengero bose hamwe. Sigwanyu rero shira ibirenge hasi. We nturatahura kabisa. We nturatahura. Ahubwo wowe tahura ko gakima nka jera wa izine azokura ku nyungu za bose atawe numwe akuyemo. Ndarusha gamana. Wala. Belegi apeleli adabuli nijoro vrema. Ligele niruhi. Ni numero nani ondana menye. Allo kanyi. Allo. John, ni wewe? Taros. Oh, John. Comment tu veux que ça aille? Waranyitse ni wanansezeye. John. None basuburi hehe? Aho naho nijyari mbwira John ukuri ndagusabye niba arico no gufasha base ndagikora. Reka ndi inquiète. Umviriza sinshaka kuja mu bibazo kubera jewe. Kwingenza utekane sivyo. John, none inyuma y'imisi ntazi yuri basi wombwira niyo. Umviriza ndagukunda kandi ndagukunda cyane gose. Umva imisi yose. John. Cigisha umviriza nase kuvugisha ukira ibafate. We. Naho urasheshe naho kandi umviriza. Naho umwanya munini fise. Anarishaka kumva ko nkiriho siko. No kumenya yuri navyo nyene nari ndabikeneye kuko numva mfise ibibazo byinshi. Umviriza shaho chere imana izobikora dusubire guhura. Espero. Ndagusabye ndakwinginze. Nishaki umuntu uzobwira ko twavuganye siko. Ego basi none ga John ibintu bakwagiriza ko biteye ubwo warabikoze. Oya shakanye. Ike niwishi jere mugende bikora gute. Ndagusabye ubandanye kunyizera siko. Jendera cyo nukuri jendera. Wafite? Okay. Ego. Merci beaucoup. Tu verras oui. Aviawe ni konta kuri jewe. Sawa. None basi bijya bindi bako. Telefone icicika. Allo. Mana ngira baramufashe. John. Arafashwe mu kurindira kumenya uko bizokurikira. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe dufatiye ku kwicuza kwa Igor. Mbega amakuru adatomoye arashobora kuvyura ibikomere vya kahise? Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Audace Niyongere ava mu ntara ya Burunga muri commune Musongati muri zone ya Kiguru ku mutumba wa Nyakabanda, akaba yiga mu Kayanza. Yagize ati dufatiye ku kwicuza kwa Igoro amakuru adatohojwe neza si vyiza kuyatanga ati kuko ashobora kuvyura ibikomere vya kahise mu bantu, ati kuko iyo abantu bigeze guca mu ngorane zitandukanye nk'intambara imitima yabo itekana itevye, ataho rero ibikomere vya kahise birashobora kuvyuka bagasubira gucanamwo canke bagasubira mu ntambara zo kwihorahorana. Atumumenyesha makuru rero abwirizwa kuba utanga canke ahagararira inkuru zica mu binyamakuru akabigira ataravye inyungu ziwe, atarika agakurikiza akaranga mutima k'umwuga wo kumenyesha makuru kugira ngo inkuru zitangwa zibe zatohojwe neza, gutyo amacakubiri no kwinubana vyibagirwe mu bose rimwe. Undi munywanya yatwandikiye ni Basogomba Dieudonné ava ku mutumba wa Munanira muri zone Kivyuka muri commune ya Bubanza aha mu ntara ya Bujumbura. Yagize ati mfatiye kuri uko kwicuza kwa Igoro ego cyane amakuru adatomoye kandi yatizwe neza arashobora cyane kuvyura ibikomere vya kahise. Ati umumenyesha makuru atize ngo yongere ashishoze mu gutanga amakuru ashobora ubwa mbere gusubiza abantu mu bihe by'abababaje bakibuka ivyari byarabasinzikaje canke amakuba babayemwo. Ati no ngaha mu kibano hari amakuru udapfa gutanga uko wishaka
bubake bivanye n'ivyabashikiye. Atubwa kabiri umumenyesha makuru ashobora guhungabanya ubumwe bwari mu kibano, abantu bagasubira kwinubana igihe amakuru atanze atera injyane aho gusubiza hamwe, ugasanga abavyuriye inzigo z'ivyari vyarababayeko. Mu gusozera kwicuza kwa Igor n'icigwa cuko yakoresheje nabi umwuga wiwe kumenyesha amakuru. Undi munywanyi yatwandikiye ni Hamenyimana Yvonne ava muri Burunga neza neza yagize ati amakuru adatoma yarashobora kuvyura ibikomere vyakahise, ati kuko ibikomere naho vyokira harasigara inkovu, ati yukomeretse mu nkovu rero hopfa umukomereka gushasha, ati rero amakuru atitondewe arateranya abantu bagacanamwo bivuye ku vyo bumvise ndetse no kugwana bakagwana bibaye ngombwa bakicana, ati rero amakuru adatomoye urumva ko ari mabi abagiye kuvyura izindi ngunza irusangi kandi bari batanguye gutekana, ati ubu bigiye kuyangara kuko n'uwatowe ntakunzwe na benshi kubera ubwishime bwiwe, ati hama mu kurangiza amakuru arimwo ubwitonzi ashishoje neza niyo yubaka. Undi munywanyi yatwandikiye ni Nshimirimana Etienne umuseminari wo mu seminari nkuru yo kukiryama yagize ati amakuru atanzwe adatomoye neza aravyibura ibikomere vyakahise, ati kuko umumenyesha makuru yumvirizwa na bose kandi benshi baramwizera bagafata ko avuze ukuri, ati iyo rero akushikirije inkuru turira abakomerekejwe n'akahise nk'abanyarusangi araheza agatone ibisebe vya bamwe abandi akabatera kwagirizanya amakosa y'akahise kurabana nk'ibikoko tutibagiye no kwikekana. Ataha rero umumenyesha makuru yo kwitondera inkuru atanga kugira ntajyanishe ahubwo yubake na karengo umubesha asumba umurozi, ati yo kwicuza nk'uko kwa Igor asanze yahemutse mbere agasaba imbabazi abamukurikirana agakosora amazi atararenga inkombe akaba ubugwanira ukuri imisi yose na hose. Nkuru nziza Alexio muri commune Mugere mu ntara ya Bujumbura muri quartier ya Gisyo yagize ati amakuru adatomo yarashobora kuvyura ibikomere vyakahise mbere agakwega injyane abantu bagasubira mu ihumbi, ati burya Igor ntarira busema ubutanze amakuru adatomoye ababivye imbuto mbi mu kibano, ati kuko abasa n'uriko aratoneka bakomeretse bigatuma injyane zisubira kwaduka mu bari ko bagerageza kurengera kahise ngo basubire kwiyunga, ati ngendo yo gucanishamwe abantu uwo ari we wese akwiye kuyamirira kure, ati kuko naterambere rishoboka abantu batari mu bumwe. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo, akaba yagize ati yego cana amakuru adatomoye arashobora kuvyira ibikomere vyakahise, ati kuko abantu bafise ibikomere vyakahise hari bamwe iyo bumvise amakuru atandukanye badashishoza ngo batohoze bagapfa kwemera ivyo bumvise byose, ati ivyo bigashobora kubavyurira ibikomere bafise vyakahise bigatuma haba uruhagarara mu kibano bikanakwega gucanamwo no kongera kwinubana, ati ni vyiza rero ko abashikiriza inkuru bobanza kwitonda mu gushikiriza amakuru gutyo bagashikiriza amakuru atohojwe neza kandi yizewe. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha, tubone rero no gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwatosomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira: mbega muhejeje kumviriza ikiyago ca Rudagara na Big Jam n'ikihe cigwa mukuyemwo? Ndasubiramwo, mbega muhejeje kumviriza ikiyago ca Rudagara na Big Jam n'ikihe cigwa mukuyemwo? Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913 hama duheze tubashire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 922 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho umuntu wizokurikira. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.